Bakunzi ba Radio Black FM ndabahaye mwaramutse ndabifuriza igitondo ciza ndabifuriza igitondo c'umugisha ndabifuriza kugubwa neza aho muherereye umunwa nuwi wanje Armela ariko intahe ni ya SP jewe SP ndumumama ndumumakuze ngeze mu myaka 56 ariko intahe yanje ni kugira nshobore kubwira ugwaruka nshobore kubwira abana bakiri bato nshobore kubwira n'abacubaka ubuzima nabayeho kugira ntibaze bakore ikosa jewe SP nakoze. Jewe SP nakuriye mu muryango aho papa yarakaze cyane, aho mama atajambo na rimwe yarafise, aho papa yashika agakubita mama uko yishakiye, ariko jewe bikantera igikomere ingene mama yamahoze n'ukuri nkumva ndababaye cyane, ndavuga ati jewe sinifuza kubaho ubuzima mama ariko arabaho. Vyarambabaza cyane ku rugero rwaho nari natanguye kwanka papa, ndamunye papa namubona nk'igikoko, kuko papa ashitse twese twiruka kuryama, twese twiruka kwinyegeza, ni kuvuga mama yaraho azanye amazi, amutumye amazi agateba, papa yabamuhaye ikofi, amutumye ibifungurwa bikateba gusha, naho nyene yabamukubise, nkumva ndababaye kuko ngene mama bayeho. Naribwiye mu mutima nti jewe ubuzima ko ndabubamwo nopfuma ndeka kurongorwa, ariko ntivyatevye nanje ngera mu bigero. Ngeze mu bigero abasore bose bandesha, naragerageza uburyo bwose, arije no kwama ndiko ndabadomina, arije no kwama hejuru yabo, arije no kwama ndababwira amategeko n'ingingo ngenderwako kugira sinzobe nka mama. Mbonye umusore atabishaka kubikora nkuko ndavyifuza, naramureka, ni kuvuga naca ndamuheba ko nabona yuko azonkubitira mu rugo. Ico gihe nabona yuko ari kwikingira no kugerageza kwigwanako, kuko navuga ati sinobaho ubuzima nk'ubwo jewe n'abatonyi banje twabayeho dukura tubona yuko papa akubita mama. Ni kuvuga harageze igihe urukundo ruranzamwo, koko ndakunda nkundana n'umuhungu yitwa Jean-Marie. Jean-Marie namukundiye ikintu kimwe gusa, yari umuhungu aciye bugufi. Jean-Marie yari umuhungu adakunda induru. Jean-Marie yifuza kunezereza ibihe vyose. Ndavuga nti uyu nyene niwe nkeneye mu buzima bwanje. Naje kurongorwa na Jean-Marie, turabana koko, mugabo Jean-Marie abantu bose bamama bambwira ngo Jean-Marie ntiyishimye, Jean-Marie ntanezerewe ubuzima abayemwo. Ivyo rero kenshi nabibwirwa na ba mabukwe, nkabibwirwa n'aba belle-sœur banje, nabibwirwa n'abagenzi n'inshuti, bose bakambwira ati wewe uramurya umutima Jean-Marie. Ariko siko nabibona, kuko Jean-Marie yagiye mu kabare, naramutelefona nkamubaza ati wanyoye zingahe. Jean-Marie atevye kuva ku kazi, namubaza ati mbega koko waciye hehe. Ni kuvuga Jean-Marie naramuraba ku kintu cose akoze. Jean-Marie nta buzima yari afise, ahubwo ubuzima bwiwe bwari jewe. Kuburyo Jean-Marie atana umugenzi yari agifise, umugenzi we yari jewe. Nivyo namuha vyose kandi namukorera vyose ivyo umukenyezi akwiye gukorera umushinga ntaye wiwe, ariko Jean-Marie ntiyari aryohewe kuko naramuboha. Jewe nari nzi yuko ndiko nkingira abana banje, nkingira n'umushinga ntaye wanje atagwa mu ngeso mbi cankwe ngo agire ikimubabaza hanze. Nari nzi yuko jewe ndamukwiye jewe ubwanje, ariko siko vyari bimeze. Ni kuvuga harageze igihe mabuko atagishaka gushika mu rugo iwanje, kuko yavuga ngo ndi umugore w'ingare, mugaho ko yabivuga siko nabibona. Je nabona ahubwo yuko ndiko nkingira urugo rwanje. Jean-Marie sinari bwahaguruke ngo ndamutuke, ariko naramucunga cane. Ni kuvuga Jean-Marie ndibuka yuko hari igihe kimwe yigeze gufata aravyibuha. Avyibushe namumajije igihe adafungura, afungura irengarenga gusa kugira ashobore guta ibiro. Jean-Marie yaragiye ngaho atondeshejwe n'irengarenga ndamugaburira, ahubwo yondeshejwe nuko ababaye n'ukuntu atuntuye. Ni kuvuga Jean-Marie aragenda aratsa ibiro.
mugabo by'ukuri nabikorana urukundo, sinenzi ko ndiko nkora nabi, sinenzi yuko ndiko ngira nabi. Murabona abadamu dukuriye Bujumbura, hari ukuntu tuba dukeneye yuko abagabo bacu baguma bari kuri linye, baguma bafise taye yegeranye. Ese rero ngo hari umugenzi umwe ambwiye ngo umugabo wawe yavyibushe, namubuza amahoro indwi yose ndiko ndamupima, kuko muhira twari dufise umunzani. Ibintu byose nari nkeneye yuko bikorwa nk'uko jewe nyene space ndavyifuza. Mugabo ntivyatevye gato, umushinga ntahe wanje agwara umutima. Ni kuvuga naramutuntuje ku buryo wenyene ubwiwe atangura kugwara n'ingwara zidasobanutse. Yaratanguye aragwara amanere, ni kuvuga akama kwa muganga. Agwaye amanere ni kuvuga kubera namyiriza inzara ku kazi, yaciye yiranje ngene anywa ibintu bisosa bishoboka kugira ashobore kuronka utuguvu two gukora, kuko urumva ntiyari kureka gukora. Haziyemo naho nyene diabete. Amaze kugwara amanere na diabete ntigeze ambwira yuko ari je ndanabituma, haba namba. Umushinga ntahe wanje ntigeze akura ko kumunwa, oya, ahubwo yamayifuza yuko nezegwa malgré ivyo namukorera. Ibi byose namukorera ntihabibona, yarabababara maze akababarira indani. Harageze igihe naho agwara umutima, tugiye kwa muganga nkiyumvira ati mbega koko umushinga nahe wanje bagwaje umutima niki, ko ataco ntamuha, ko ataco ntamukorera, ko jiwe ntamurya umutima, mbega yobagwajwe niki? Abaganga barambaza ati mbega burya anye umushinga ntahe wawe nta stress yo afise? Ndavuga haba namba, kuko ntiyagize stress ku kazi acaza akabimbwira. Mugabo ico gihe ntiyarakimbwira ivyamubaye ko ku kazi, kuko numvise ivyamubaye ko ku kazi ari bibi nacanja gushwana. Sinifuza umuntu ambabariza umushinga ntahe, mugabo amenga uburenganzira ni jeje nyene ndabufise bwo kumubabaza, kuko urumva yarabaye ubuzima bwo gutuntura umutima gusa. Amaze kugwara umutima, docteur yavuze ati kirazira yuko umuntu amubabaza, kirazira yuko ari umuntu amurya umutima, kuko umutima wiwe ushobora guhagarara umwanya n'umwanya yabandanya ari ku bipimo nk'ivyo tubona. Ni kuvuga ibipimo ahubwo ntivyamanuka, ibipimo byaguma vyongerekana, kuko bari bamubujije gufungura ibintu bimwe bimwe. Maze nanje uko muganga yabimbwiye, ni kuvuga sinamuha n'akaryo ko kubifungura, yayifungurira ivyo nkeneye ku gitsure. Ni kuvuga igitsure camuguma hejuru, rero hakumanuka ahubwo vyabandanya biduga, ibiharuro vy'umutima byaraduga. Haragira igihe ndicara ndavuga ati Mana, none jewe ndabigenze gute, ko mbona yuko jewe umushinga ntahe wanje atamahoro afise, mbega nkora iki kugira ndamuhe amahoro? Niho niyumvira ku bintu abantu bose bavuga, amaboko akavuga, abiwacu bakavuga yuko ndi umugore w'ingare. Ndicara ndamubaza umushinga ntahe wanje ati mbega unyihweje ubona ndi umugore w'ingare? Yandavye mu maso arandaba, maze acakurura amaso zambwira ngo haba namba, oya nturi umugore w'ingare, ahubwo ukora ivyo wita vyiza, mugabo siko ari vyiza kuri jewe. Ati ivyo ukora wibaza yuko bingirira neza, sivyo bingirira neza, ahubwo nivyo binyica. Maze nanje ndamubaza nti none ushaka nkora iki? Yavuze ati anyishura ijambo rimwe gusa, ati nifuza yuko umpa amahoro, ati numva nkeneye amahoro. Ni kuvuga ubuzima bwose twabanye nta mahoro yigeze aronka, yansavye ikintu kimwe gusa gwaye, ati nkeneye amahoro. Sinamweretse yuko mbabaye kuri uwo mwanya, nacenja mu cumba ndaturikisha ndarira, ndavuga ati burya nije namubuza amahoro, burya nije namurya umutima. Ndavuga ati Mana m'inkomezi zo kugira nshobore gufasha umushinga ntahe wanje ndamuha amahoro. Mugabo urumva sinaye kumuha ico ntafise, sinaye kumuha amahoro jewe jenyine ubwanje ntagira. Naragiye negera umumama, mbona yuko yamaha Liberté umushinga ntahe wiwe. Ndamubaza ati mbega no bigenza gute, nokora gute kugira umugabo wanje aronka amahoro, mbega nawe ubigenza gute kugira umushinga ntahe wa aronka amahoro? Arambwira ati burya anye umushinga ntahe wamubujije guhema, mureka heme, mureka heme, muha amahoro. Burya inyuma y'ubuzima mubayemwo nawe nyene afise ubuzima bwiwe, mureke maze umugarure aho yakoze ikosa, kuko iyo umuntu adakoze ikosa ntiyigarura. Muhe chance, muha akaryo nawe nyene ko kubaho, ko kwiga ubuzima, ko kugira esheke, muha akaryo ko kubaho ubuzima buri epanoui. Naturikishije ndarira ndavuga ati
intabwirwa ibwirwa ari uko amaso atukuye. Ni kuvuga aho naje kubitahura ari uko umushinga nawe wanje amaze kugwara ibigwara bikomakomeye yuko vyanse. Ni kuvuga gushika uno munsi ndacagerageza kugira umushinga nawe wanje nshobore kumuha amahoro yifuza. Rero inaye yanje ni kugira nshobore guhanurira abigeme, nshobore guhanurira abakenyezi n'ukuri bamuraye ivyo muri kumurakora, mbega ari vyiza kuri wewe, ni vyiza kuwo mwubakanye, mbega koko kuba ingare mu rugo canke gufata ubuzima wabayeho ukiri umwana ukabishira mu rugo rwawe, mbega bwa bwoba wakuranye nibwo wifuza yuko umushinga nawe wawe abamwo, canke yaje kugira umuruhure nawe akuruhure. Mbega jewe ko nabona yuko vyose ndabigenza neza sinumvirize n'abariko barampanura, mbega koko nungutse iki? Raba nungutse urupfu rw'umushinga nawe wanje, nubwo ataharaja mugabo ndabona yuko afise amagara make, n'ukuri ndabona yuko agwaragurika, ndabona yuko n'abana banje nabo nyene ubwabo batanezerewe n'ukungene nafata papa wabo, kuko bamwe baramaze gusohoka, bamwe barubatse izabo. Izi mpanuro ndiko ndaha abakenyezi nizo nama ndiko ndaha abana banje, murabe neza yuko uwo mwubakanye anezerewe koko hataraba trop tard, hatararengerana. Iyi ntaye ni ya jewe Space ubuzima nabayeho na Jean Marie.